ibindi ko ndakwereka ino mashini iyi ubona niyihungurura ibigori urabona yuko ishobora gufasha umukenyezi akagira kutarwa cyane. Dukoresha kunyonga ikigori tuba twagishizemo hano hejuru, umuntu ashobora guhungurura n'imiburiburi ku munsi wose, ugahungurura nk'itoni yose, kandi uri umuntu umwe ntabwo wohura uzoshobore kubigera ko umuntu w'umukenyezi. Iyi nayo ubona ni imashini ihura umuceri, uhura urabona ko ari ibikorwa by'abagabo kandi bivuna, ariko iyo ifise uri umukenyezi uranyonga, urashobora n'imiburiburi mu isaha nko guhura umuceri ungana n'itoni mu isaha. Kandi urabona yuko ari igikorwa umukenyezi wari we wese yokora, turabiye guhera ku bana no ku bakuze bose. Hanyuma rero iyi nayo nisanzwe igosora. Ugosora urazi ko ari ibikorwa by'abakenyezi, twahora tuvunika cyane mu bihe byo kugosora. Umuntu azi kugosora cyane rwose yagosora nk'imifuka 2 ku munsi, mugabo kubera iyi mashini igosora neza ushobora kugosora n'imiburiburi itoni ku isaha imwe. Urumva nawe wimbuye umuceri, twimbuye umuceri mwinshi mu koperative, aha niho ushira umuceri ibihumbwa bica bija hirya, umuceri mwiza ugakorokera hano mu mufuko. Ubwo rero nohimiriza n'abandi bose bataba baragira kuri zingero ko bozo turondera mu Kirundo tukazobereka izi mashini kuko zizobastahiriza kutavunika cyane. Fasha mu mugongo na Payoza niyo yashoboye gukoresha izi mashini mubona.